wagasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baonetse ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese yaonetse benshi wagasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baonetse ingoma y'abapedese Batobozi chunguza demokrasi bafati bonera kure baraturira bageze kumusaza yitwa Nkurunziza bamonta mu kibira vaya perezida birabayobera babura uko bagenza bamontera kudetari muri Tanzania imbabazi z'Imana ziramuzigama yabaye imboneza y'amahomvugange ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara Chenda na gatatu abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara Chenda na gatatu abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura Batobozi chunguza demokrasi bafati bonera kure baraturira bageze kumusaza yitwa Nkurunziza bamonta mu kibira vaya perezida birabayobera babura uko bagenza bamontera kudetari muri Tanzania imbabazi z'Imana ziramuzigama yabaye imboneza y'amahomvugange iby'ingoma y'abapedese bigiye kurangira bakoze mu jisho ry'Imana ishobora byose batunga gatoke kumugambwe mwiza wabagumyabanga n'ukuri ndabarahiye izohangana nabo iby'ingoma y'abapedese bigiye kurangira bakoze mu jisho ry'Imana ishobora byose batunga gatoke kumugambwe mwiza wabagumyabanga n'ukuri ndabarahiye izohangana nabo Batobozi chunguza demokrasi bafati bonera kure baraturira bageze kumusaza yitwa Nkurunziza bamonta mu kibira vaya perezida birabayobera babura uko bagenza bamontera kudetari muri Tanzania imbabazi z'Imana ziramuzigama yabaye imboneza y'amahomvugange twashyize imbere generale w'ingabo akunda igihugu Evariste Ndayishimiye
azohangana nabo ingoma y'abapedese nikiduteye ubwoba barundi b'umutima twaramaze gukanura ubu twashyize imbere generale w'ingabo akunda igihugu Evariste Ndayishimiye azohangana nabo ndabaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa nizere yuko aho muri mwese muguwe neza nizere neza yuko aho muri uhoraho abarinze kandi mubandanya gukora ibikorwa nyene bibegereza kumariza umwaka mwisunze imigabo n'imigambi yo mwari mwafashe mu ntango z'umwaka rero reka mikaze abasubscriber mwese bashasha ndabashimiye cyane ndabakengurukira kaze muri sanze abasubscribe bumva ikirundi abarundi kazi abanyarwanda kazi n'abandi bose bumva ikirundi ndabashimiye cyane abasubscriber bakera mwebwe muri mfata mugongo kabisa muranshigikira neza kandi abibashimira hanyuma rero nashaka tuyage kubijanye na politike y'akarere tuyage kubijanye tekinika makanaki yoza bwonko ivyo byose n'ibintu tuba dushaka kuyagako kuvyo rero nashaka yuko tuyaga duhere muri izi ntambara zo muri Kongo izi ntambara zo muri Kongo bantu b'Imana ubwa mbere twari tuzi ngo ni intambara ngo Kagame yitwaza ngo abatutsi bari muri Kongo akavuga yuko ngo intambara iriyo ngo mu mugambi wo kugira ngo abatutsi bari muri Kongo ngo bareke kunyanyaswa ngo guhohoterwa ngo bagomba gukorerwa genocide kuko genocide yayikuyemo amahera menshi n'ubu aguma yidandaza ni Burundi ntihazobura umunsi atangura kuvuga ngo mu Burundi naho ngo genocide ari nayo ijyayo 2015 yashaka koremo ikamunanira kugira yitirira abarundi anyway ariko ubu uko intambara ibandanya amakuru asohoka gahoro mwese murabona yuko iriya ntambara ntabwo igamije kuvugira abatutsi bo muri Kongo iriya ntambara ahubwo iyi ntambara ihari ubu ni intambara igamije gukura abana b'abahutu n'abana b'abatutsi banciyaho abantu bagowe mu Rwanda babatwara ku rugamba ni iriya ntambara igamije ukubera ko ruriya rwaruka rwose atwara muri Kongo araruzi yuko habaye impinduka aba bakadete basohoka igisirikare ubu nibo bazaba abasirikare b'ukuri kuko nibo bana bavutse inyuma y'intambara baba abahutu baba abatutsi atari ibyo babwirwa ibyabaye ntabwo babibonye abo rero nibo bari abantu haramutse habonetse amahoro baba ari abana b'abatutsi canke b'abahutu hakagera igihe bigishwa ukuri bose bo bitahura n'ingoga gusumba abamaze kwishiramwo incengeramatwara y'iyi politike noneho rero Kagame ari mu mugambi wo guhonya abana b'abahutu kuko abagabo bose bamwegereye nta mwana n'umwe wiwajayo abantu bose bamwegereye abana babo ngo abantu mumbabarire n'abantu abahima bose bamwegereye uko bose ababantu abahima bose bamwegereye Kagame abana babo ntibadi ku rugamba bibereye hirya no hino kw'isi biririraha bongera babaha n'akazi ko kuyobora za DMI muri diaspora nibo bafasha za DMI hirya no hino nivyo babahaye no gucengetera mu za UN burya abana babo bakorana na UN cyane ahubwo sindatahura igituma opposition nyarwanda rimwe na rimwe bariko bavuga ngo DMI batandikira na UN ngo basabe abanyarwanda bose bakora mu za UN babakurikirane babarabe uko bose n'ama DMI n'ahandi ni Bahamas hariho umudiyamayi yitwa Johnson naramumenye kandi naramaze gutangura gutangiriza kuko you never know aba bantu ntiboroshe kandi nawe arabizi ko turamaze guhura inshuro nyinshi nabo bari kumwe baramaze kubona ko nabamenye nanje nyine barazi ko nabamenye rero aba ba DMI bo muri aka karere bo muri ibi bihugu
nabazanywe muri protection abana babo nibo bajino nibo bitwa badiyemaye abana b'abacikacumu b'abatutsi n'abana b'abahutu bose nibo batwarwa muri Kongo kwicwa mu ntango rero twabona umenga koba ari inyungu za Kongo ubu uturemeza neza yuko nta birombe abasirikare bo muri bo banyarwanda twobagiriza ngo bahaye bimba kuko nta munya wo kwiba ibirombe bihari mugabo ukazubona bisha abana 50 bisha abana 70 ukazubona ejo afashe uwundi murongo w'abandi bana arabarungitse ku vy'ukuri nihonya abantu rindi rishasha aba bantu nkuko babivuze ati tuzodahisha umutemere akadondori mu ncamake umutemere w'agacupacu agafundikira icupa munsi murakazi tuzokadahisha ingunguru yuzuye amazi tuyidahisha y'akantu bihere iyo system irabandanya ibi rero bintu bantu b'Imana byo kubona abavyeyi bariko barahekurwa izuba riva byo kubona abubatse abagore bakiri bato bariko barapfakazwa izuba riva byo kubona abana bafise imyaka 3 n'itanu bariko barabura base ku mugaragaro izuba riva mu nyungu z'aba bagabo mubona kuri aya mafoto bari abana imfu bariko barapfa aba bagabo babifise mu ruhara bose uko mubabona ni inyungu z'aba bagabo bose ni ibintu bibabaje cyane ubutindi buheba urumva ukabumugesera kugeza ko n'urwego utababara nabo wokwise ngo nabi wawe kuba babesha ngo bakunda igihugu cyabo bakaba batabona abana ko baratwara kwicira muri Kongo ewe nabo bahuta umuvumagura mwobura mukamuha mwamwa nkeko akora muri izo office zanyu ntimwomubara mumuhishamvu akabarimagurira navyo bikaba kuduza umusaruro umbumbe w'igihugu ariko ivyo vyose ntibaraba rero ubu mu Rwanda hariko haraba iyindi genocide nshasha y'abana b'abahungu kandi ibi bintu nabivuze kuva kera no kuri radio yitako narigeze kubivugiraho yuko Kagame ari mu mugambi wo gukorera genocide igitsina gabo nabivuze kuva kera nabibonye kuva kera kuko nta kuntu wo kwamutwara abana batari bo bapfirayo ibinyamushinyari by'ibisaza bimaze imyaka 1000 bikaguma ngaho bisuguma abana bavutse ejo n'umugambi mubisha abantu benshi ntibavyitayeho ngo n'urugamba rwa Kagame urugamba rwa Kagame yirindi genocide nshasha barimwo kugira ngo bahonye neza izina muhutu yarutse inyuma y'intambara kuko nubwo aba bantu banka kuvugisha ukuri abahutu babatera ubwoba barabaha muri diaspora ukuntu Padiri Nahimana ajugumiza abigira abakoroneri n'abigira ngo abantu bakomakomeye ngo bafise ibipapuro ngo bimeze ukuntu raba ukuntu abajugumiza ari umuntu umwe naho nyene akabajugumiza atari karana n'abavuga n'ikintu na kimwe cumubwira rero ni ibintu biragaragara ibiriko biraba mu karere bariko bavuga ati turungika abahutu baze kwicwa n'abahutu bagenzi babo ababantu baze kwicwa n'ababantu ko bakongomani nabo n'ababantu niwo mugambi mubisha mwibuke yuko abagore babo n'abagore benshi babo bahutu benshi barababurahiye katakuvyara umunazi ko mu Rwanda utemerewe kuvyara abana barenga 3-4 abandi nabo babateye bishinge niyagiye atwaye indavyara umwana ameze ukuntu yabaye deformité kubera ivyo bintu babapakiyemo abandi nabo abana babo bakabica bakivuze mwarigeze kubona umuvyeyi yabaye skandale bamwasa umwana izi YouTube zigitanguye nibaza abanyarwanda benshi mu bamwana vyibagiye umuvyeyi bamwatse umwana bamuhenze ngo umwana we yitavye Imana asavye ati ni mu umwana nze kumushingura bamumuha mu kabogisi aravye neza cyasanga bamuhaye igipupe uwo mwana yagiye bisigura yuko umwana ntiyapfuye kuko yaba yari yapfuye bari kumuha umwana nyene yapfuye bamuhaye igipupe muri bukiriya skandale yo kudandaza abana bataratangura kuza bariba bakuze babagege n'ingingo iyo skandale ntawuzi kwiga video kiri kuri YouTube ariko ndibaza mwese munavyibuka biga byose n'umugambi wiki batanguye guhonya abantu mu Rwanda batanguye guhonya ubwoko bw'abahutu nabari abatutsi b'intuzeye babita ngo ikise bari abacika cumu guko kuvuga ngo nugucika kwicumu gusa ni jambo ritanakwiye guko
bariya ntibacitse ku icumu gusa, n'uno munsi baracyakorerwa bakubagurwa, nibo bariko barakorerwa ivyo. Abenshi bari mu busho, abandi barishwe, abandi bariko baratwarwa ku nguvu muri Kongo kubera inda ndende z'aba bagabo bakunda amaronko. Rero abantu mutabibona, iyi ntambara yo muri Kongo ntabwo ishobora guhagarara. Baravuga bati reka tubanze turungike aba bana b'abahutu n'ababashikacumu mu gusomborosa Kongo, tugume turungika yabo twanka, bagume babica, ntazohagarika nta na gatoyi kugeza Kongo iteye u Rwanda. Haba rero Kongo imaze gutera u Rwanda, nivyo birya mwumvise uriya muntu atwite hari inyuma hagati ya Kayumba na Kagame, murabona uwundi mugabo atwite, inda ndibaza ni 3, uko bigaragara yoba yaranarengeje amezi 9. Uriya muntu atwite ngo niwe Kabarebe, mwumvise ivyo yagogomvye. Ubu yabaye skandale, n'abajournaliste mpuzamakungu rya jambo yavuze yuko ngo bazobana mu mahoro, ngo akarere barakayogoje. Yamaze kubivuga mu Kirundi. Kuyogoza bavyita abantu bari type zibiri, abantu bavyita abantu b'inkozi z'ikibi z'ubwoko bubiri. Nukuvuga baravyita umuntu w'umusuma agenda ariba mu mirima hirya no hino mu mihana, ariko ngo akarere yarakayogoje. Nukuvuga bavuze ngo akarere yarakayogoje, nukuvuga nta muntu numwe atarakorera ikibi muri ako karere, nta muntu numwe atariba. Bakongera bakabivuga ku bagabo basambana. Mu Kirundi barakoresha ijambo kuyogoza, abagabo basambana ati urya mu bagore arayogoza. Nukuvuga nta mugore numwe bataryamana. None nabo ngo akarere barakayogoje. Bobo rero bakayogoje muri izo terume zose zibiri. Bakayogoje biba, bakayogoza babaka bakenyezi, noneho bakayogoza bica, ubutindi gusa. Ibi rero vya skandale byo kumva ngo bakayogongo mu karere ngo tungu barakayogoje, duca tugaruka nubwo benshi bariko baravuga ngo ibi bintu ngo nuko umuzehe Mpyisi yarabivuze. Uriya niwe mukozi w'Imana wenyene nemera mu Rwanda bafise. Mutama Mpyisi niwe mukozi w'Imana umwe rudende w'ukuri mu Rwanda hari, nta bandi munabizi. Nubwo bavuga ngo nuko ngo uriya Mutama Mpyisi yarabivuze, ariko witegereje muzokurikirane iriya ngo Amnesty, aba bantu bineza bazanye ihomanye na birya Kabarebe yavuze. Ntabwo kuyogoza, ntabwo ivyo bakoze mu karere ntabwo babibonera mu ndorerwamo y'ivyo uriya mukozi w'Imana Mpyisi yavuze, kuko kenshi na kenshi abakozi b'Imana bavuga ukuri nta nuko babumviriza. Barabumviriza mbwa ntibitaho ivyo bavuga. Neza na neza ihomanye n'ineza ya bose. Bigaragara iki? Banyarwandakazi, turabashimiye cyane bivuye ku mutima ko mwahinyuye amateshwa. Ineza icitwa ngo ineza ya bose, abagabo bayihagarariye ku isonga naba mubona ha. Iyi cover niyo mutwe w'ineza ya bose, ntibabahende. Ntiyagire umuntu abahenda. Iyi cover biragaragara neza yuko muri background uyu Kayumbi yarakorana inama n'aba bakabarebe, n'aba ba Gasana, n'aba ba Kambanda, bakavugana. Kabarebe bijya bintu yavuze byo kuyogoza akarere ko ataho bohungira, ntabwo neza na neza yabukaptiye abivana kuri Mpyisi, yabikaptiye abivanye mu manama bagiranira n'aba bantu, ati muzohungira he none. Nimwanka ibiganiro, mwibuke ko bariko bashusha biruka, nico cyatumye bahendagiza uriya munyapolitike akiri muto cyane muri politike, uriya Kansinge, ngo nagende ngo mu kibanza ca padiri ngo ahagararira ishema, ngo bice bisigura yuko ngo Gregson bifuswe mu ncamake bakagomba gukora politike y'abanyarwanda bose havuyemwo abari muri Gregson gusa, kuko muri Gregson baba challenging. Kandi aba bagabo muravye n'ivyabaye imbere ya 59, abanyarwanda bagerageje kuba challenging, bababuza uburetwa. Babonye abanyarwanda bagiye kubakorera challenge, baca barivumbura bati igihugu bariruka kubera challenge yo kubasaba guheba ubugome.
noneho n'ubu aha muri diaspora n'abahari iyi runari number 2 nayo iyo ibonye abantu baje kuyikorera challenge ntigera yemera challenge iratikiruka. Rero ibi bintu bamaze igihe bakwega abanyarwanda babahenda ngo muze ngo duhebe bakagomba gutyoza no gutuka uriya padiri. Ntabwo ndi muri Grace, ntabwo ndi umunyarwanda, ariko aba bagabo biragaragara neza yuko padiri ababuza amahoro, kandi ahubwo padiri ngira niwe yobuza amahoro avuga ati ibi genero ibi ambassadors aba attorney ngo sabavuka ngo ni ngo mushire ko ngo attorney ngo aba attorney ngo n'abandi bose ati ndago ati jewe ndinde no hangana n'ibihangana. Mugabo ibi bigabo byose biradushinga n'umugabo umwe akabibuza ivyuya kubera iki? Kubera ko ntibigera bavuga challenge ntibaye accept, kandi baba bashaka ndiyo bwana yes sir. Umuntu bavuga ivyabo, umuntu wese avuge ngo ndiyo. Noneho rero ubu biko birabakoroga kubera ko basanze iyi politike y'amajwatu itakibaho idashoboka. Bavuze ati reka turondere abahutu tumanupira ba Victoire Ingabire n'abandi bose, nubwo twavuze ko Victoire Ingabire aba bose babanyamwasa aba bagabo bose imbonaha. Igihe Victoire Ingabire ijya mbere na mbere afungwa nta numwe muri bo yigeze avuga. Mu ndwi ya mbere 2-3 turondeye nta audio nimwe twosanga ihari ivugira Victoire Ingabire, kuko bamwita umwicanyi, umuntu uzeye umujenosideri. Noneho rero ubu bavuze ati oyati reka ko n'amakungu yaduhinyuye, reka turabe ko twohendagiza abahutu ntibagoye guhendagiza, tuvuge ko ari ineza ya bose. Ijambo ngo ineza ya bose nukuvuga bahora mu neza ya bamwe, ubu bagomba bagire ya bose. Nababa ya mazina ni yabande ya mazina ngo iki ajya amazina leta ngo amazina y'ikirundi, guko twebwe baba batutsi canka abahutu b'abarundi ajya amazina niyo mazina dusangana. Banibigira, baniyibitanga, baniyiramura, niyivyara, niyirema, niyirera, niyimpaye, nahimana, niciteretse, citunze, cizanye. Ibintu nk'ivyo amazina nkayo yegereye Imana. Aba bantu murazi ko Imana badahura nayo. Taya mazina aba bantu ntitubakeneye. Mugabo ubu bamaze kubona ati Imana yacu y'abakoroni yahinduye umurindi, reka rero ya mazina dutangure kuri yegereza. Niho bariko baregeranya amazina y'abahutu bose bo kwiyumvira muri politike ko badomina, ati reka tubahendagirisha abahutu tubapakiremo amazina. Ariko ikibi c'abanye politike b'abahutu bariko beshi bariyononera na politike yabo. Kuko igituma bariko bariyononera na politike yabo, abanyarwanda baramaze kumenya buri munye politike wese ahagaze n'ivyiyumviro vyiwe. Ubu rero kubona bashobora kumanupira abanyepolitike bazi na challenge bagize. Aba banyepolitike b'abahutu baribuka uyu mugabo asambana cyane, ndarivuze nyene arasambana cyane guko na leta yiwe iramwagiriza ko asambanya abana bakiri bato, akongera agasambanya n'abagore bakuze, harimo n'ababategetse. Uyu Gasana muribuka akiri muri agikora muri UN, muribuka impunzi mu karere ibibazo vyagize. Noneho ntitwirengagize n'ibihugu bibanyi na cyane cyane Burundi. Muribuka uyu Gasana asabira Burundi ko nkuru nziza kwe gukugwa ku mutwe nk'inkoko yo ku Noel. Muribuka Gasana avuga amajambo menshi cyane yo gutyoza abarundi, munavyibuka. Ariko ivyo byose akabivuga atyoza abarundi, azi neza n'ibindi bahakoreye mu myaka y'inyuma, ivyo bagiye badukorera n'uno musi abarundi tubitse mu mutima bakavyirengagiza. Noneho rero ubu bagiye hamwe, babonye ko ubu turababwira tutabatinya, bya bindi vyo kuvuga ngo tuzoguhiga huri. Namwe numva kambanda avuga ngo umuntu wese ashatse ngo yomuhiga na adresse, nta muntu numwe atinya yuko umenya adresse, kandi tuzi neza yuko ama adresse yacu ari well documented. Nta muntu agitinya gupfa ngo umenye adresse yawe. Igikuru nuko umuntu avuga ukuri agasiga avuze ukuri, nta kindi. Ibyo gupfa no gupfa n'inzoya zitigeze zivuga mwarazishe nkeswe abantu baba bakuze. Ukangisha umuntu ngo nzorondera adresse, nzogira ivyo nta muntu numwe kabisa atinya urupfu. Mugabo munabizi neza abantu ibintu bakoze, munazi kuntu bahitiye bahungeta impunzi, na cyane cyane ubwoko bw'abahutu, na cyane cyane abagabo bazihungeta
murazi mu karere kose murazi impunzi z'abanyarwanda zahungiye mu bihugu vya west canke central mu Africa mu bihugu bitari muri east muza magorwa bigo ibiri muri east abahungiye mu za east naho nka za Uganda Tanzania n'ahandi bahisemo kubaho nk'injati baraceceka n'ubahonye kwizosi ntibavuga kubera gutekerwa n'ubwoba babutewe n'aba bagabo bose mubona babutewe n'abagabo noneho rero ngo haze ngo amnesty ngo kuko ntibagira iyo bazohungira ibi bintu biteye isoni ariko kandi ubiravye deep birimo akagaye kuko biratangaje kumva ati jewe nk'umukriminere nakwivye nakwishe nakubatse nakoze ibintu vyose byo kugutoteza utegeze kwemera tukabandanya kubana n'amahoro kandi utanciriye n'urubanza kubera ko nyene ntaho nohungira mu ncamake kubura ubuhungiro kwabo utegeze kuba umuzigo kubo batoteje kuba victime nivyo uriya Nyamudigi yababwiye uriya w'inyuma afise inda y'amezi y'abana batatu nivyo karababwira yuko kubera ko atahandi bafise bohungira ni ngombwa muzokwemera iyo aba bari bahafise bociye basubirayo bagahungirayo bagaca basubirira kwicara kandi bagapanga ukundi boje kubatoteza mugabo kubera batahafise muzokwemera mubane kandi banyarwandakazi ndavuga sindagura muganama nababwiye yuko aba bantu bose bahoze muri runari n'abahoze ku ngoma ya Havyara bagiye mu butegetsi bushasha ntaco bazomarira ubutegetsi bushasha ati kubera iki ndiko ndavuga abantu bari muri runari inyuma y'igihugu n'abari ku ngoma ya Havyara icambere na mbere abantu bari ku ngoma ya Havyara byaragaragaye yuko benshi bari very very neglect mu ncamake bo babona ibiti bicara ko mu ofisi ntibabona politiki icarico aba bantu nabo bigishijwe ubutindi mwibuke ko benshi bazanwe guhabwa ya training ibihugu kanaka vy'abatindi tutavuze vy'aba vampire vy'amabiha abo bashaka kuzokoresha mu bihugu hirya no hino vya bihugu vyaha training Osama bin Laden mu nyuma bikamwigarama bikamwica kandi ivyo vyamuhaye training vyose mu vyibuke abenshi baraje kubifata izo training ubutindi barabuzi neza mumbwire rero abo bantu bari neglect bahoze muri leta ya Havyara abenshi baranikuriye ngo bagiye ngo muri leta ngo kuzoza ngo bakorana ngo naba ikizovamo niki nta kintu covamo ni ngombwa abantu batigeze kabisa bagira ico bahuriye ko na leta zahahoze n'iharubu abari bo bazoyobora igihugu bashobore guhuza abantu batari bias n'ahandi hoho biragaragara yuko abanyarwanda muracafise urugendo rutari ruto muracafise urugendo runini cyane kuko biragaragara uravye nk'akagaye kari ngaha muri diaspora ndibuka iyi neza ikivutse mu ncamake iyi neza yavutse nk'indi tageze bashira mu kubundikira barabundikira ariko uko biboneka sinzi ko serenge zikiri mu mazuru kuko inama bavuga ngo bazokora ngo bace bajabuka n'Ikigali n'ubu ntiraba mugabo bavanga izoba ariko tuzoraba igihe izobera ariko mu mushuhira w'ineza abagabo benshi baramenyekanye wa David ahurinda kuramukije wewe niwe wazanye terume ngo amabuno y'inkoko ngo umuyagura huha ngo maze ukabona amabuno y'inkoko amabuno y'aba bagabo bose yagaragariye kuri internet mu gihe cyantuzeye mu gihe c'ineza ikivutse kuko ineza wamengana kabasikeri bapompyemwo pumuzi kabasikeri kari karaguye mu ifuruka baragahagaritse ahantu katagira mu impwemu maze haboneka ipompu barapompamo pumpu zero abana batarukira ko banyonga kuko wamengana ibindi bintu ngo turafise abapatene bakomeye ngo tuzobigenza uko ndibuka ku kiganiro cyawe kuri radio itahuka harimo n'abatyoza ngo mbega ngo abo baba bavuga ko bavugira abahutu ngo bavugira bande ngo abantu ngo bubucano ngo baratyoza aba YouTuber b'abahutu n'abadukazi batubwira imbwa mugabo impera niki none uno munsi koko bogaruka uno munsi itariki 31 z'ukwezi kw'icumi canke abandi mushobora kuyumva 32 mushobora kuyumva ku itariki imwe aha muremera neza yuko koko
barya abantu bogaruka bakavuga ngo ni bande ngo bavugira abahutu ntabwo baba baramaze kubona sign yuko burya atari buno ubwo ntibamaze kubona yuko uretse n'icyo kuvuga ngo kuvugira abahutu kuvugira abanyarwanda muri rusange ntabwo baba bamaze kubona yuko burya abanyarwanda yabo waserutse kuri kamera n'ukurikira muri chat bose bacanye ku maso ntabwo byo baba barabibona ubwo kambana bamuha ikiganiro ngo nasesengure abanyarwanda uko ababona yovuga ngo abanyarwanda babi excuse me ngo abanyarwanda babi ngo nabo bantu ngo bavugira kuri ngo bafise amacano ngo barondera ubuhera bwo batunga ariko hagutungwa n'ivyo wivye jewe mbona wowe utungwa n'ivyo wikorereye wicaye ku gacano utari kuriba numva umenga biri safe gusumba kuja kwiba abantu anyway ubwo yoza akavuga ngo abavugira abahutu ni bande ngo ngo canke ngo ubwo ntabwo babona yuko imyumvirire y'abanyarwanda haba abahutu n'abatutsi batera bava muri brain washing baja muri reality ubu abanyarwanda bose binjiye muri phase ya reality uwo ari we wese yifuza ubutabera busesuye kuri bose uwo ari we wese yifuza yuko uwamukoreye ikibi bihanganira mu bucamanza abacamanza bigenga bagaciriga urubanza ivyo bifuza kuza rero gufukafuka ngo za Amnesty maramanda ati ivyo nkavyakunda muzoziduha guko nivyo kabarebe yavuze ati ivyo nkavyakunda Amnesty muzoyiduha guko ntahandi dufite twoja come on muzoza muri aba bakoroni mu bakoropere burya mwahitiye muvuga ko abantu bahungiye ngaha mu bakoroni ngo bakiriza amakarito burya se mwaza ko namwe muje amakarito ngaha amaidia ntahera amakarito ngaha ntahera nuno musi namwe muje mworonka amakarito mukora na cyane ko abo bazoba bariko barayaterura benshi bazoba babanje kuja kwigina umunsi mukuru mushasha mu gihugu cyabo namwe mwoza muri aba bazungu ni ngombwa se muhungire Burundi ni ngombwa se muhungire Uganda ni ngombwa se muhungire Congo ni ngombwa se muhungire ahariho hose mu bihugu bibanye Tanzania si ngombwa muhungire muri Afrika na cyane yuko mwebwe mwama mukora amanama mwemeza yuko ngo mudasa nabirabure mwama mwavuze ko ngo muri abantu beza cyane atahumuriye nabirabure ni ngombwa muhungire muri ivyo bihugu canke igikuru nuko abo bacuti banyu babafashije kwica abantu babaha n'amahera abongerereza kugira ngo mugire ubushakashatsi no mu bundi buryo bwose mutari muzi kubica ngo mubishobore guhonka kera mwarica mbwa ntimwari muzi gutabagura inyama z'umuntu mukaziyanga nk'inyama z'inka ubu munabizi ivyo vyose mwavyigishijwe n'ababatindi mwababwira mukazanye nino mugakiriza mugaterura amakarito noneho mwoho mugira n'Imana mwese muhafise amazu ntimuzoba muri rent ntimuzoba muri section 8 mwese muzokwibera mu mazu mwubatse cyo kwitwaza ngo ntawo mwohungira muba mushaka kuvuga iki canke nuko muzi abo bashobuja banyu nabo bitwa bamusana n'uwejeje bagukunda bakigukoresha bamara kuguhararuka bikaba biraheze burya mwoba namwe mwagiye mwikangura mukatangura guhinyura babacuti banyu bamwe mwahitiye mu mwaka amatonga abanyarwanda muyaha abo bazungu ngo ni inshuti zanyu ariko kuva kera narabivuze ati bantu b'Imana reka babaha amatongo guko bariya bose bari muri Afrika nta muzungu n'umwe adakorera ikigo kijejwe iperereza canke atari kuri business kanaka ya scam kabisa yo kwiba Afrika ari muri Afrika nta n'umwe cyambere na mbere Afrika nubwo tubango bahakunda kuhasumira ntibahakunda kuhaba Burundi haba imibu myinshi hari ibintu kiretse abirabure bose Burundi batahari bakahubaka nkuko bashatse bonyene mugabo muri ziriya government zacu ntabwo bahakunda kuhaba Burundi barakunda kuba bariyo bagiye kumanupira bagiye kwiba bagiye kwica mugabo kuhaba Burundi bahabana natwe ntavyo bashaka mu ico tuzi kandi bizwi neza abantu benshi baba babeshe ngo na bamissionnaire baba babeshe ngo na bakore ya ONG baba babeshe ngo na ambassadeur baba babeshe ngo na bakozi b'Imana abantu bose babazungu baje inyuma y'ibi bihugu byabo n'abantu tuzi twese ko baba bari kuri mpuzeye misiyo yo gukorera amareta mu buryo butandukanye hari abatanguza ibigo vya privé vyabo bakagenda mu bigo vya privé vyabo mugabo bisponsoringwa na leta hariho n'abagenda direct kuri leta zabo zibatuma kuza kuminina amakuru noneho rero amakuru iyo bariko barayegeranya yaba ya makuru yaciye muri ambassade canke amakuru yaciye mu bapasteri canke amakuru yaciye mu ONG yose barayegeranya mu nyuma bakayicarira bagafata ayo maburu yose bakayasoma bakaraba ibihuye noneho rero mwebwe mwafashe amahera menshi mukorompa abo muri leta abazungu bazanwe baje gukora muri leta
mwibaza ngo niko bigenda ntimwamenye uperereje wabo ko nabari abaprofeseri bose mwanzanye ngo babigishirize abana banyu bege bose bajeje uperereza amajambo yose bakaputa ayari yose nje utuma mubona iyo bashitse ahantu batamenyereye bita kumenya koca vyihuta ivyo abandi bashitse ahantu muri koca batamenyereye bacabanza guhahamuka bakabanza gutuma utwe no bo iyo bashitse mu mezi abiri ya mbere baba batangwe no kumenya ururimi rwaho kuko babaje ku kazi kandi ni ngombwa mu bintu vya mbere basabwa benshi ni kuba bavuga n'indimi zitandukanye muragiye rero mufasha amashambo y'abanyarwanda murayabatse muyahaye abazungu ati mwambwa mwezi bizuru binini mwabihutu mwati n'ubundi ati muri bijenosideri ati n'ibizina vyanyu birabiranga ati reka twihera abazungu dufise amazina ubwo nyene muriraba mukabona ngo mufise amazina asa nabo ubu rero banyarwandakazi umugambi uhari mwana amaze kubona imigambwe murimwo buri muntu ubu arafise hahagaze ntazo ubu nta buri mugambwe uri muri diaspora nta bimwe byo kuvuga ngo ni mutugane vyaraheze igasisiroga mukwiye kuko ubu buri muntu arafise hahagaze nta muntu umwe azovuga uzobesha nawe ngo jewe ngo iyo migambwe sinigeze ndayinjiramo ari muri diaspora ni DMI hariho DMI zihembwa na DMI volunteering n'abantu badashigikiye umugambwe n'umuri hanze bakabesha ngo ntibinjira mu bya politiki ni DMI volonte ubu ivyo kuvuga ngo tukeneye ngo mudushigikire ngo nimuze nta bantu nabamwe ubu kira muntu arazahagaze ubu rero hageze gushira inguvu zose ufise aho uhagaze ni umwanya wo gushira inguvu ukaba waje gukora ubudMI bukore n'inguvu zawe zose ukaba waje gukorana n'ineza ya bose bikore ukaba washigikiye Grex yibikore kora n'inguvu zanyu zose guharageza igihe umusaruro mbumbe wanyu ugaragara guko muri 2025 iyi migambo yose mu diaspora izoba yarabaye expire yose nta munyarwanda n'umwe azoba gisabwa amahera nimba 2025 bazoba batarafata ubwo butegetsi nta munyarwanda n'umwe ariko hari ikindi nagomba ndangize ntababariye ni ikintu cyo kubona abagabo b'abanyarwanda bashaka kwizera ngo Tshisekedi amudukurireho come on ivyo bintu ni ibintu abagabo babirabure batera bitesha agaciro mugabo mwayago kumva bagomba kuvuga yuko umenga ngo hariho ukuntu ngo icubahiro ngo carahindutse none mwe mwagihinduye ntushobora gutegwa mu rugo wawe ngo uvuge ngo nzogarama ndindiri undi mugabo aze kunsohorera uwanteye uwundi mugabo mu rundi rugo urwo rugo rwawe siri wazoca ruyobora kuba rero muvuga ngo Tshisekedi naja buke mu Rwanda ngo kubakuriraho Kagame icambere na mbere n'ikimenyetso c'ubunyantege nke nyene mufise bwihahamuka n'ibindi vyose n'ubwoba ico nico ntimukifuze yuko Tshisekedi abakuriraho Kagame ntimukifuze yuko Tshisekedi abakuriraho FPR ahubwo mwifuze muti Kongo yirukana batindi hanyuma Kongo idutiza amashamba yabo mbese ko mutamuvuga ibintu bitomoye Kongo ibatiza ari amashamba yabo biriya birindiro vyose vyo kumupaka za M23 na za FPR zinyegejemo RDF biga bizoba bihagazemwo abanyarwanda bagiye ku rugamba kuko guhera 2025 muntu w'umunyapolitiki uzohirahira nguje ngo ngaha kuri ngo kuvuga ipolitike kuri YouTube tuzogutera utwatsi mwese yo muva mukagera mwese ku murongo 2025 ni umwaka mushasha w'urugamba nyarugamba rw'insoro nimba urw'amahoro uzoba rwananiranye nimba iyo neza ya bose itazoba yasavye amnesty ngo abanyarwanda mwese muyemere canke ngo Grex iba yagiye kwiyamamaza ngo yiyamamaze nyene mu Rwanda kwiyamamura murabize yuko ari kuvyinira mu ruhame rw'abantu nezerewe cyane kwiyamamaza naho nyene no kubabwira abo bantu ngo bagutore anyway mu gihe ivyo bizoba vyananiranye nishema naryo ryavuze ko rizogenda nimba iyo migambwe ibiri izogenda ntishobore kuvamwo umuperezida yoboye u Rwanda hanyuma abarondera amnesty nabo ngo barinze ngo kwicarana na Kagame na bariya bose bantuze bakabarebe nabo bikabananira nuko bizosigura iki bizosigura yuko politike ibataye kuba amazi iyo umuntu hasigaye gwa rugamba hasigaye gwa rugamba
urugamba ni ngombwa ariko urugamba mwe mwigwaniye apana gutumamwo abandi bagabo urugamba mwebwe nyene ubwanyu mugwanye nukusaba Imana uhoraho agatanga ingufu zose zishoboka ku Kongomani maze umwasi agatsindwa ari amakoshamba akaba horeme ngo horeme ngo amaboko hejuru canke akaba calm down hanyuma rero abanyarwanda mwese mukaja ku rugamba nta kintu nimba mutazogenda mukabanka bene numva ngo yanyurujwe ngo na bene bo mumbaze ariko hazoba hasigaye urugamba muri 2025 Imana ibaye ikiduteretse nta munyepolitike n'umwe azoturonkana agahengwa akorera kuri YouTube ndabarahiye ntibishoboka nta na gatoya ntibagende ngo bige izindi tagitike kuko ubu ingufu z'abanyarwanda mwese no bahimiriza gukorana umwete mugahamagara imigambwe yose mwegukira ati tubwire dukora iki umwaka wa nyuma wo guhenda abanyarwanda no kurya amahera yabo n'uyu mwaka wa 2024 wonyene ukurikira wa 25 abazaba bafise n'ijambo bavuga ari kumvikana n'abazaba bari mu mashamba ya Kongo ndetse n'u Burundi mwabwegereye rega natwe mu Burundi ibintu bishobora guhinduka mu nyuma bagatangura guhinyura ati dutanga ya mashamba y'u Burundi aba bantu banaze no gusuma mu mahoro batahe kugira ngo urugamba ruje imbere abantu baronka amahoro uko biga President Evariste yisamaza yirabisha hirya ntiyibagire yuko bajya nyene batera Kongo kurya nyene bari nibo no mu mitsi baza bariko baratera Burundi kurya nyene bisaba rero yuko abo bantu haba muri diaspora bamenyekana neza haba no mu karere bakamenyekana neza banyarwandakazi bandanye gucana ku maso kandi ciza nuko mutacanye ku maso ngo mugire intuze ubaguzi mwacaniye ku maso bose ubu abanyepolitike bose mwarabahinyuye ubu nta munyepolitike muhagahenge iyo ahirahiriye agahubuka mubibwiza ukuri akabimenya bahora baza babigira ko badingi ko bakomeye ubu mwabashize mu bibanza vyabo baraza aho bari biratangaje kubona umuntu ashobora kuja kwishura avuga ati ninakurikirana ibi nkabiheza nzoshobora gutunga umuryango wanje n'abana banje mugaba mu nyuma agaca hindukira bimwe yigiye akabikubitisha rubanda ngo je ndakomeye ngo nizibi wavyigiye umugore wawe n'abana ngo batunge ntiwavyigiye rubanda uja muri rubanda uza nyene uri rubanda nka rubanda mu Rundi wicishije bugufa pana kuza kubakubitisha ivyo bihwa ari ngo n'impapuro noneho rero aho rero bica vyunyukira bikaba n'akamaramaza iyo ivyo bipapuro bidaciye bihura n'ibikorwa ntibihure n'amajambo bica biboneka nabi cyane uno munsi hari abantu impapuro zabo z'imitsindo zitanguye kuba doubted kabisa ati izi zindi za fake murazi muri Amerika urashobora kuba uri ni debile by the way ukagaradiwa ntibisaba ngo nuko ngo ntibazoze barabakanganywa impapuro hariho na thank you for coming papers umuntu ukabona yambaye ikanzu yagaradiwe mugabo utazi n'ivyo ari vyo nico gituma ubona hariho abantu usanga barize mugabo yavuga ibintu ugasanga ku vy'ukuri abirushwa n'umwana yahejeje segonderi kuko ku vy'ukuri vya bidigiri ntihakora ibipapuro hakora ikiri mu mutwe rero abanyarwanda mwize kuyungurura kandi mwize kubasoma murumviriza mukongera mukanabasoma ico ni kintu abanyepolitike bo bakwiye kumenya ariko abanyepolitike bose baba bashaka kuhabwa amnesty baba bazotanga amnesty baba bazoja kwiyamamaza baba bose igihe cyabo cya nyuma cyo guhenda abanyarwanda ni 2025 aya matiku yandi yose bazaba bayahagaritse hazoba hari urugamba nimba ku vy'ukuri amahoro atoze barabandika mu Rwanda guko biragaragara neza yuko bamwe muri diaspora ari kuza gudindiza abandi kugira ngo bene wabo babe baradya noneho si bene wabo gusa benshi nk'aba bose bari iha babesha ngo bahunze Kagame ntimwibagire yuko bafise n'ama business hariya abandanya boominga rero baba bariko baraprotege inyungu zabo namwe mukajinago ngo ko mumva ngo bari hanze ngo muri kumwe no kuba umuntu aba hanze ntibisigura ko aba yarahejejwe ishanga nkuko abandi baba vyaragenze sico gisigura na gato rero mwese mugira ibihe vyiza muherereye amubandanye gukora subscribe nibaza yuko bikunze kuwa gatanu nzoza live cyangwa kuwa gatandatu umwanya udukundiye ariko nyene uburyo ubu buhari bushoboka bwihuse n'ubu bwa audio
mugire ibihe vyiza, mugire aho muba mwubahwe, kandi mubandanye kwicungerera umutekano muri vyose, kuko murabizi neza yuko burya ngo urubuza inkware ruvumbukana igihuna. Bashobora kubura Kongo bakavumbukana abari barabacitse, nuko biba biri, ariko Uhoraho niwe murinzi. Tugire kwizera mwese, ibihe vyiza nakagaruka.